Imana ishimwe. Ndamurakije mwese mu izina rya Yesu. Ndashimiye Imana kuri kino gitondo ciza iduhaye. Uyu ni umunsi Imana yatwongeye kugira ngo tuwunezererwe. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya, haleluya. Rero ndashimiye Imana, ndashimiye n'abarongozi kubw'uyu mwanya. Ndashaka dusangire ijambo ry'Imana, tuzingurure mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca gatandatu umurongo wa 45. Yohana igice ca gatandatu umurongo wa 25 wa 45 wa 45 haravuga ngo mu majambo y'abavugishwa n'Imana handitswe ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana. Uwumvise ibya data wa twese vya data wese akavyiga aza kuri jewe. Amen. Imana ishimwe. N'iri jambo tugiye kuganira ko mu majambo y'abavugishwa n'Imana handitswe yuko abantu bose bazoba abigishijwe n'Imana. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Umutima w'Imana canke icifuzo c'Imana nuko abantu bose bigishwa nayo. Uyu niwo mutima canke iki nico cifuzo Imana ifise mu mutima wayo, nuko abantu bose baba abigishijwe n'Imana. Haleluya, haleluya. Mu majambo y'abavugishwa n'Imana handitswe ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana. Mwiyumvire shengero ry'Imana, dukoraniye ngaha twese twarigishijwe n'Imana. Mwiyumvire shengero ry'Imana, ugiye kwa muganga ugasanga abaganga bose bigishijwe n'Imana. Mwiyumvire iyo uriko uragendera mu mabisi ugasanga abashoferi bose, abakonvoyeri bose bigishijwe n'Imana. Wiyumvire mu imiryango yacu yose, abavukanyi bacu, inshuti zacu, abagenzi bacu bose, ababanyi bacu bose barigishijwe n'Imana. Nta bibazo by'amatongo byose birakuba, nta bibazo by'ubwoko bwose birakuba, kubera abantu bose babigishijwe n'Imana. Wiyumvire abantu b'Imana, abanyepolitike bose ari abantu bigishijwe n'Imana. Wiyumvira abigisha bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye, iyumvire bose, abo bantu bose barigishijwe n'Imana. Aba ari ibintu biteye igomwe, aba ari ibintu bihimbaye kuraba, aba ari ibintu biryoshe kuraba. Mwiyumvire igisirikare cose, abasirikare bose barigishijwe n'Imana. Igipolisi cose carigishijwe n'Imana. Mwiyumvire ivyo bintu bene data. Umutima w'Imana nuko abantu bose baba abigishijwe nayo. Bantu b'Imana, uko tubayeho muri ino si bose nibigishijwe n'Imana. Harabigishijwe n'amashuri, harabigishijwe n'imigambwe, harabigishijwe n'imiryango yabo, harabigishijwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko icyo Imana yifuza ko abo bose muri iyo mice yose bagaragara nk'abigishijwe n'Imana. Imana yifuza ko wigishwa nayo. Imana yifuza ko wigishwa nayo. Haleluya. Iyo umuntu yigishijwe n'amashuri, iyo umuntu yigishijwe n'umugambo, yigishijwe n'ibintu bitandukanye, arafise ukuntu avuga, arafise ukuntu yumvira. Ariko umuntu yigishijwe n'Imana, iyo muhuye uranezerwa, iyo muganiye uranezerwa, wumva wa mutima w'Imana, wumva wa mutima ari muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abantu bose bazoba bigishijwe n'Imana. Ndakwifurije kwigishwa n'Imana. Haleluya. Mwiyumvira abaririmbyi, araba bose barigishijwe n'Imana. Abavuga butumwa, abapasteri, abavugishwa n'Imana bose barigishijwe n'Imana. Mwiyumvira ivyo bintu shengero ry'Imana. Abantu bose bazoba bagize gute? Abigishijwe n'Imana. Bazoba bigishijwe n'Imana. Imana ishimwe.
uko tubayeho muri ino si bantu b'Imana, iyo uhuye n'umuntu yigishijwe n'idini atigishijwe n'Imana, uwo muntu yigishijwe n'idini yo muhuye nakubwira ibya Yesu, akubwira aho asengera, akubwira amazina y'abapasiteri biwe, akubwira ibintu byinshi bitandukanye, akubwira amasaha basengera, ariko ntakubwira Yesu. Ariko iyo uhuye n'umuntu atigishijwe n'idini yigishijwe na Yesu, akubwira iby'ubwami bw'Imana kurusha kukubwira aho asengera, akubwira icyazanye Kristo Yesu kutakubwira amazina ya pasiteri wiwe. Uwo ni umuntu yigishijwe n'Imana, akubwira kurongorwa na Mpwemu Yera gusuma kukubwira kuza gusengera hasengera. Uwigishijwe n'idini akubwira ati ngwino mu ishengero iwacu, ariko uwigishijwe n'Imana akubwira ati senga Mpwemu Yera kurongore. Abantu bose bashaka ko baba bigishijwe n'Imana. Uyu ni wo mutima w'Imana. Abantu bose bazoba bagize gute? Abigishijwe n'Imana. Abantu b'Imana, urinze ubona umuntu yigishijwe n'Imana acegwa mu ngoro y'Imana, biba byamugoye. Urinze ubona umuntu yigishijwe n'ishyirahamwe acegwa mu ishyirahamwe, biba byamugoye. Urinze ubona umuntu yigishijwe n'umugambwe acegwa cyangwa asiba muri kongre, biba byamugoye. Namwe ndabwira abo twari kumwe, ni nta deni dufitiye abantu byo kubabwira ibyo bakunda. Urinze ubona umuntu asiba mu ngoro y'Imana yarigishijwe n'Imana, biba byamugoye. Umunsi wa Pentekote nabwiye ishengero ry'Imana twitegurira umunsi ukuza kwa Mpwemu Yera. Uyu munsi tuzowuhimbaze, dutegura imitima yacu, tumara iminsi 7 twisonzesheje, hama ku munsi w'Imana w'umunsi wa Pentekote saa 3 igeze tuzoba twugaye imiryango, uzoshika inyuma ya saa 3 nazokwinjira. Cyanavuga ntihagira abagenda baragira komantere zitandukanye, ibintu byo kugara sigenda bitanguye, byatanguriye muri Matayo 25 kugira nikingire. Bantu b'Imana, hageze uwo munsi saa 2:30 ishengero ryose ryari ryuzuye. Ishengero ryose ryari ryuzuye, nta muntu yacerewe. Protokoli irazirambaza ngo twugare, oyaye ntimwugare. Yari imvugo y'abantu ariko ndakoresha. Mugabo ntindababonye ntimumbonye. Ku munsi w'Imana ukurikira bari bacerewe nk'uko abanyamaramvya bacegwa. Candasohoka hamamagarara ku muryango, uko umuntu yagenda arashikana mubaza ati ku munsi w'Imana waruzuye Mpwemu Yera? Ngwego naruzuye Mpwemu Yera. Ni nta muntu yuzuye Mpwemu acegwa mu ngoro y'Imana. Nta muntu yigishijwe n'Imana acegwa hehe? Mu nzu y'Imana. Kiretse byamugoye, kuko bigora abagabo. Hama magaze hanze ndabona uwundi araserehotse hanze kwitaba telefone, agarutse banamutegereye. Kuwa Mungu waruzuye Mpwemu Yera? Ego naruzuye Mpwemu Yera. Ni nta muntu yuzuye Mpwemu asohoka kwitaba telefone ari mu makoraniro y'Imana. Bibiliya iravuga ngo abantu bose bazoba bagize gute? Abigishijwe n'Imana. Mbega wigishijwe nande? Wigishijwe n'Imana? Wigishijwe n'idini? Wigishijwe na teoloji? Wigishijwe n'iki? Umutima w'Imana noyo ishaka ko abantu bose baba abigishijwe n'Imana. Mu bitabo by'abavugishwa n'Imana handitswe ngo bose bazoba abigishijwe n'Imana. Bibiliya iratwereka abantu bigishijwe n'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Iratubwira abigishwa ba Yesu. Abigishwa ba Yesu umunsi umwe muri kino gisomwa nyene, Yesu agaburira abantu imitsima. Abantu bacibaza kumukurikira kubw'imitsima, baza kumukurikira kubera bashaka gufungura, ntibamukurikira kubera icyari n'icyamuzanye, ariko bamukurikira kubw'imitsima. Arangije abahindurira ifungurwa yahora baha, atangwa kubabwira iby'ubwami bw'Imana, ababwira icyamuzanye, ko bakwiye kurya umubiri wiwe bakanywa ku maraso yiwe. Baravuga ati uyu muntu atubwira kurya umubiri wiwe no
kunywa amaraso yiwe yavangiwe. Bose ngo baca bamuvako baragenda. Bamaze kugenda ahindukira abigishwa biwe arabaza ngo mbega namwe murashaka kugenda? Petero aca aramwegera aramubwira ngo Yesu, twokuvaho tukaja hehe? Ko ari wowe ufise amajambo mazima. Twebwe iminsi tumaranye, imyaka tumaranye, waratwigishije, twaratahuye ko ari wowe mutsima w'ubugingo. Twokuvako none tukaja hehe? Bari barigishijwe n'Imana. Niyo mpamvu ugeze mu Vyakozwe n'Intumwa mu gice cya 4 ubona ishengero ririko rirabahama, abafarisayo, abasadukayo, abayuda bariko barahama ishengero, bafata intumwa barazifunga, bazishyira mu mabohero, barazikubita. Bageze kuvuga bahagara imbere y'ishengero barababwira ngo ntimuze mwongere kuvuga ibyo uyu mugabo yitwa Yesu, ntimwongere kudushira kwa maraso yiwe. Baravuga ngo mbega byoba byiza kumvira abantu gusumba Imana. Twebwe twarigishijwe ko atarindi zina dukwiye gukirizwamo atari izina rya Yesu. Twebwe twarigishijwe ko Kristo Yesu ari we mwami w'abami. Twebwe twarigishijwe ko icyazanye Kristo ko kwari kugira ngo intama zari zarazimiye zironka ubugingo. Twebwe twigishijwe muri iryo zina impumi zirahumuka, muri iryo zina abapfuye barazuka, muri iryo zina abagwayi barakira. Twebwe nivyo twigishijwe, ntidushobora gucereza, ntidushobora kunuma. Ibyo twabonye nivyo twigishijwe. Haleluya, haleluya. Bo bari barigishijwe mu mashuri ko umuntu avutse ari kimuga adashobora gukira. Bari barigishijwe mu mashuri ko umuntu avutse ari impumyi adashobora kubona. Haca haza abandi bigishijwe n'Imana, batigishijwe n'amashuri ariko bigishijwe na Mpwemu Yera ko atarindi zina dukwiye gukirizwamo atari izina rya Yesu. Nta rindi zina, nta rindi zina, nta rindi zina, ni izina rya Yesu. Ngo ku murongo wa 13 Vyakozwe n'umurongo igice cya 4 umurongo wa 13 ngo babonye Petero na Yohana ngo gushira amanga kwabo ngo kandi ngo bamenya ko ari abaswa. Muri Bibiliya Kinyarwanda ngo bamenya mu mutwe ko ari zero, bamenya ko batize ku ishuri ngo ariko ngo bace bamenya yuko ngo bagendana na Yesu, bace bamenya yuko bigishijwe nande, bigishijwe na Yesu. Imana ishaka ko twigishwa nayo. Imana ishimwe, Imana yashaka ko twigishwa nayo. Uwo ni wo mutima wayo, uwo ni wo mutima wayo, uwo ni wo mutima wayo, uwo ni wo mutima wayo. Muri quartier aho haruguru hari amabutike atandukanye ariko hari butike imwe. Haleluya. Mu yandi mabutike ifana bagurisha 2,500, mu yandi mabutike ama energy, ama embe, ama marite badanaza 2,500 ariko wadandaza 2,000. Mu yandi mabutike ugiye gusoma ibintu usanga biri hejuru ariko muri iyo butike madamu musumwa aramubaza ati we mbega wewe kubera kutadandaza nk'abandi? Arababwira ngo aramwishura ngo erega kuzimba ni mu mutima. Yari yarigishijwe n'Imana ko kuzimba ni mu mutima, kandi uwo arangurira amamurangurira ariko kuzimba ni mu mutima. Abantu mufise amabutike kuzimba ni mu mutima. Hari wundi yigishijwe n'Imana ko kuzimba ari mu mutima, kandi ko umunzane udadika ari gisesemwe imbere y'iki, imbere y'Imana. Harigishijwe n'Imana. Imana idufashe, Imana idutabare, Imana idutabare. Abakozi b'Imana batigishijwe n'Imana nabivuze utabahamagaye badadi ubasuzuguye ubakengereye sinzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana handitse ngo bose bazaba bagize gute? Abigishijwe n'Imana, abigishijwe n'Imana, abigishijwe n'Imana. Ngo bumve ibya data bakavyiga. Abo bantu baza kuri Yesu. Imana, abantu bigishijwe n'Imana
ntibashobora gukora ikintu batabanje gusenga, ntibagenda Dubai batabanje gusiguza uhoraho. Ubutigishijwe n'Imana abona ubuzima bwazimbye, ntiyumviriza n'Imana ikivuga, abagiye Dubai. Ariko abigishijwe n'Imana icyo bakora cyose, n'abantu batahuye ko uhoraho niwe mwungere wabo, ko ari we abaturutsa, kandi ko ari we azi ahari ubwatsi butotahaye, niho baturutsa akagenda kubaragira muri bwa bwatsi butotahaye, hama kongera akabacura. Aba bantu batahuye yuko uhoraho niwe mwungere wabo. Umugabo yitwa Yehoshafati nta kintu yakora, nta ntambara yajyamo atabanje gusiguza uhoraho. Umunsi umwe umwami Ahabu aramubwira ati ngwino ntabare, ngwino tujyane mu rugamba. Hama bagiye mu rugamba aramubaza ngo mbega ntawe uvugishwa n'Imana ari ngaha? Aramubwira ati ariho yitwa Mikaya, ariko ndamwanka kuko nta gihe na kimwe avugisha ibyiza kuri jewe. Aramubwira ngo uwo muntu atavuga ibyiza kubera uri umwami, atagutinya kubera uri umwami, uwo muntu yigishijwe n'Imana, uwo muntu ijambo ry'uhoraho riri muri we, tugende. Haleluya. N'uwamusubiriye Ahabu umuhungu wiwe nawe nyene agiye mu ntambara, ngo bagenda arabami batatu, ngo bashika ahantu ngo ingabo zigira inyota zibura amazi yo kunywa. Aravuga ngo uhoraho yadukoranije ngo turabami batatu kugira ngo atwice. Yehoshafati aramubwira ngo mbega ntamuvugishwa n'Imana ari ngaha? Baramubwira ati hariho uwitwa Elisa, yahora ari umusuku wa Eliya. Ati uwo muntu ijambo ry'uhoraho riri muri we, tugende kumusiguza. Ntacyo yakora, naho yaja atabanje kugira gute, atabanje gusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana itwigisha mu bihe byiza no mu bihe bibi. Gusubira mu Byagezwe 18 uri kurasoma guhera ku murongo wa 15 kumanuka, Imana iri kwigisha Abisirayeli. Yarababwiye ngo yemwe Abisirayeli, icyatumye ndabacisha mu bugaragwa, ahantu atavyo kurya bihari, ahantu atamazi ahari, nkabagaburira manu basogokuruza abanyu batigeze kumenya, nkabaha amazi avuye mu gitandara. Icyatumye ndabikora uko kwari kugira ngo ndabigishe, kwari ngo ndabigishe guca bugufi, ndabereke yuko umuntu adatungwa n'inya gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa rivuye mu kanwa k'Imana. Icyatumye ndabacisha muri ubwo bugaragwa kwari kugira ngo ndabagerageze, amaherezo nze ndabagirire neza. Amaherezo nze ndabagirire neza. Imana yari yiziye igisha Dawidi, imutwara mu bugaragwa, abana n'intama, idubu ziraza zikagwana nawe, igiye kumwigisha yewe Dawidi, nije uhoraho mwungere wawe, turi kumwe urunesha, turi kumwe urutsinda. Ati yewe Dawidi, uhoraho ni wazigama amavugufa y'umugororotsi, ntihakenyeke na rimwe. Aramwigisha, aramubwira ngo ntawe anyizeye azokwigira kugwa n'isoni. Haleluya. Dawidi ataravyakira, amaze kuvyakira arangiza muri mazaburi yandika ngo nari muto, none ndashaje, sinigeze mbona umugororotsi agira gute, asegerereza. Nari muto, uhoraho yararanyigisha ngo hahigwa umuntu yizigira uhoraho, uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Imana ishaka ko abantu bose bigishwa nayo, ko abantu bose bavuga nk'Imana, ko abantu bose biyumvira nk'Imana, ko abantu bose bafata ingingo nk'Imana. Imana ishaka ko abantu bose bafata ingingo nk'abigishijwe nayo, bakora ibintu nk'abigishijwe nayo, bavuga ibintu nk'abigishijwe nayo. Icyo ni cyo Imana igomba, icyo ni cyo Imana igomba. Shadraka na Meshaki na Abednego, umwami Nebukadineza arabaza ati mwabigize ibigirankana kudafukamira Imana yanje? Mwabigize ibigirankana? Baramwishyura ngo twebwe ibyo twigishijwe n'Imana yo mu ijuru, ko atakigirwamana, ko atakintu na kimwe dushobora gupfukamira uretse Imana yo mu ijuru. Bari barigishijwe nta rindi zina, bari barigishijwe nta yindi Mana ikwiye guhimbazwa, ikwiye gutazigwa, ikwiye gushigwa hejuru atari Imana yaremye isi n'ijuru. Ijambo ry'umwami barihindura ubusa mu majambo y'abavugishwa n'Imana. Handitswe ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana,
umugabo yitwa Paulo umunsi umwe ari Filipi mu gice cya 3 arababwira ab'Ifilipi mw'ab'Ifilipi mu murongo w'indwi ngo ivyahora bimbera inyungu uyu munsi ndabibona ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu. Haleluya. Arababwira ngo jewe narigishijwe yuko ndi umufarisayo ndi mw'ishengero ry'abasadukayo idini ryaranyigishije ko ndi umusadukayo. Arabandanya ngo imiryango yaranyigishije ko ndi umubeyamini, yaranyigishije imiryango ko mva mu bwoko bwa benengwe, ko mva mu bwoko bw'abajiji, ari isi yaranyigishije, imiryango iranyigisha. Ngo mu bayuda ndi umuyuda, imiryango yaranyigishije ko ndi umuyuda, yaranyigishije ko ndi mu bwoko bunubu nubu, yaranyigishije ati amashuri nayo yaranyigishije ko nigiye ku birenge bya Gamariyeri. Isi nayo yaranyigishije ko mfise ubwene gihugu bw'abaroma. Ariko asaravuga ngo mariko ngo maze kwigishwa na Kristo, maze kwigishwa n'Imana, ivy'ubufarisayo, ivy'ububenyamini, ivy'ubuyuda, ivyo kwiga kurenga bya Gamariyeri nabonye ko ari shano, nabonye ko ari ubusa kubw'ikibirengeye nuko nigishwa na Kristo Yesu. Haleluya. Ngaba abantu bigishijwe n'Imana, ivyo bize mu mashuri babikubita hasi, hama ivyo bigishijwe n'Imana akaba ari byo bibarongora, bikabakomeza, bikabashikana aho Imana ishaka kubashika. Mbega wigishijwe nande? Wigishijwe nande? Wigishijwe n'imiryango. Imana yashaka ibyo wigishijwe n'imiryango ubibona nk'ishano, ibyo wigishijwe n'amashuri ubibona nk'ishano, ibyo wigishijwe n'isi ubibona nk'ishano. Nico gituma uyu mugabo yigeze kuvuga umunsi umwe ngo isi nayo yihindukiye ikibambwe, ngo nayo yampindukiye ikibambwe kubw'ikibirengeye nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Wigishijwe nande? Wigishijwe nande? Imana ishimwa kwigishije bose, haracara amahirwe ko Imana ishaka ko abantu bose baba abigishijwe nayo. Haleluya. Haleluya. Umunsi umwe Imana yari yiziye, irahaza ije kwigisha umugabo yitwa Yosuwa. Iramubwira ati Yosuwa we, Mose umusavyi wanje yapfuye, none ni wewe ugiye guhaguruka na buno bwo ukabujabukana Yorodani ukabashikana mu gihugu c'isezerano. Imana iramubwira ati Yosuwa rero ndashaka twumvikana, hari ibyo isi yakwigishije, hari ibyo isikamu yakwigishije. Isikamu yarakwigishije wewe uzi kugwana intambara zo hasi, izo mu kiyaya n'izo ku misozi urabizi. Isikamu yarakwigishije gukora mu mitaka no mu ndege, barakwigishije bitandukanye, urazi kugira strategy yo kugwanya umwasi. Ibyo byose isi yarabikwigishije, isikamu yarabikwigishije. Ariko ndashaka kubandukire hasi ibyo wigishijwe na isikamu, hama ubanze wakire ibyo nanje ngiye kukwigisha. Hama ndaba ibyo wigishijwe na isikamu n'ibyo wigishijwe nanje ibizokomera, ibizogushikana mu gihugu c'isezerano. Imana ikiraza ndashaka duhere hasi, duhere muri maternelle. Iramubwira ati Yosuwa we, voyere a ntutinye, voyere i ndi kumwe nawe. Haleluya. Voyere o shikama ushira manga cyane, voyere e niwe uzoshikana bano bantu mu gihugu ciki, mu gihugu c'isezerano. Yosuwa aravyakira, amaze kuvyakira abishira mu mutwe wiwe, amaze kubishira mu mutwe abikura mu mutwe abishira mu mutima, atangura kubirimbura avuga ngo voyere a sininye, voyere i ari kumwe nanje. Abishira no mu ndirimbo atangura kuvuga ngo ukwizera kwacu kurahamye pe, gushizwe kw'ijambo ry'Imana yacu, ntaco dutinya dushikame gusa, twabonye ubuhungiro muri Yesu. Imana imaze kubona Yosuwa yabifashe, ica iragaruka iramubwira ati Yosuwa we, nabonye ko ivyo nakwigishije wabifashe, nabonye ko ivyo wigishijwe n'amashuri wabishize hasi. Yosuwa we, none urashaka kuzokura abantu kwashikana mu gihugu c'isezerano? Ego cyane. Urashaka ko uzogira urugo rwiza?
ego cyane, urashaka ko wewe nabo mu nzu yawe bose muzokorera uhoraho. Ati Imana nivyo n'amasengera. Ati urashaka ko business zawe zizokoma zigenda neza. Ati cyane gose. Atumviriza rero Yosuwa we, iri bwirizwa ndariguhaye mwana wanje, iri bwirizwa urizirikane, ibyanditswe muri iki gitabo uze wamubirimbura ku murango no mwijoro, niho uzobona gushikana bwa bwoko bwa mu gihugu cy'isezerano, niho bya bindi byose nakubwiye bizogenda neza. Waruzi gituma ibyawe bitariko biragenda neza, waruzi gituma ibyacu bishika ntibigende neza, nuko ibwirizwa urayaduhaye ngo ibyanditswe muri kino gitabo tubirimbure ku murango no mwijoro. Twarase kuvyiga, twarase kuvyakira, nico gituma tubona ibyacu rimwe na rimwe bigenda nabi. Yosuwa amaze kwigishwa n'Imana, acarahagurukana ubwoko bw'Imana. Bageze kuri Yorodani, ngo Yorodani ruca rurabimenya, ruravuga ngo uyu ni wa mugabo uhoraho yavuga ngo uhereye i Lebanoni ugashikana ku ruzi Efurate, ko ata muntu n'umwe azogira gute azomuhagarara imbere. Ati erega avuze umuntu yavuze ibintu byose, kimwe mu bise rero barengane n'ubwoko bw'Imana. Uruzi ruca rurabisira abantu bigishijwe n'Imana. Ngo bageze imbere imisozi babonye ngo icya yikina amatavu, kubera gusa umuntu yigishijwe n'Imana. Ngo bageze i Yeriko ngo basanga urukuta runini cyane gose, ngo babura inzira. Generale arongoye ingabo yegera Yosuwa aramubwira ngo ngire komande mayinga batangure kuzana amabombe duturitse bijya bihome. Yosuwa aramuhindukira aramubwira ngo generale, ibyo sivyo ndi mwubu, ibyo sivyo nigishijwe. Jewe nigishijwe ubu yuko ico nzokora cose nzobanza gufukama, nzobanza gusiguza uhoraho. Ibyo nibyo uhoraho yanyigishije. General asubira inyuma y'imyoza, atabakizwa nabo barasaze, abakizwa sinzi ingene bameze. Acatanga itangazo, uhoraho amubwira ngo Yosuwa muzunguruke Yeriko mwinumiye mwicecekeye, ku munsi ugira indwi Yeriko izosambuka. Yosuwa ati Mana ko ari byo nyigishije ndabikora. Aca arabikora, Yeriko ikiragira gute? Ikiranyika. Kubera gusa umuntu yigishijwe n'uhoraho akakira ibyo uhoraho yamwigishije. Ageze za Gibiyoni n'ahandi ngo bamutegereye Yosuwa, general avuga ati ubu na jewe nyoboka Yosuwa, ibyo ambwira nibyo ngira. Niyambwira gutamba ca ntamba, niyambwira gusimba gatatu ca simba gatatu, niyambwira gutara intambwe indwi ntangira ivyo nyene. Imana ihabwa icube. Niyambwira kwavura ca navura, ibyo ambwira nibyo nkora. Imana ishimwe. Bagera ahantu ngo bategerwa n'abami batanu. Ageze aho hano Yosuwa ngo asenga Imana. Imana yambwira ngo Yosuwa we nimwiyicarire hama murabe nzi kubagwanira intambara. Ngo uhoraho acarungika abakomando bitwa Amavubi avuye mu ijuru araza agwanya abami batanu. Kubera gusa umuntu yigishijwe n'uhoraho, kubera gusa umuntu yemeye kwigishwa n'uhoraho. Haleluya. Mbega wigishijwe nandi? Mbega wigishijwe nandi? Hari abantu bigishijwe n'Imana. Umugabo yitwa Yefuta. Yefuta yari mu gihugu cy'Abagereyadi. Papa wiwe yitwa Gereyadi. Ngo papa wiwe Gereyadi amuvyara ku mugore w'umbaraya. Ngo abandi bavutse kundi mugore bamaze gukura barabwira ati yewe Yefuta tuvemwo, wewe wavutse kuri maraya, we ntitukuzi, wewe ntuzoraganwa natwe, tuvemwo ugende kuko wavutse kuri maraya. Yefuta baramwirukana. Bamaze kumwirukana agenda mu gihugu cy'Itobu. Uno munsi ni Yorodani. Agiye muri ico gihugu ngo uhoraho abana nawe, uhoraho amwigisha. Ngo Yefuta agwiza inkomezi. Imana ihabwa icubahiro. Ngo abamori ngo batera Abisirayeli babagirira nabi, bamerera nabi. Ngo Abagereyadi ngo bamenya iyo Yefuta yaroye ngo kuhoraho yabanye nawe, kuhoraho yamugwirije inkomezi. Ngo baca bagenda bagiye kumusaba ngo aze kubatabara. Abakuru b'Abagereyadi ngo baca baragenda baramubwira ati Yefuta ngwino dutabare. Arabwira ati ubu rero munyibutse kubera muri mu magogwa, mwaranyirukanye mu muryango wa data, none ubu murahaje. Arababwira ati ibintu ni bibiri, mutegerezwa kwemera yuko ninaza kubatabara urugamba nkarutsinda ni jewe nzoba umukuru wanyu. Baca baramubwira ati ego cane.
ati ni igiki kibinyemeza yuko muvyemeye? Ati uhoraho niwe cabona. Imana ishimwe, abantu bigishijwe n'uhoraho iyo bashizeho isezerano barashitsa. Haleluya. Bati nasezeranye imbere y'Uwiteka, nasezeranye imbere y'Imana ko nigishijwe sezeranye ko ntegereza gushitsa, dutegereza kubikora. Ngo Yefuta ngo acaraza ageze imisipa agira isengesho, arabwira Imana ngo Mana niwe mpakunesha bano bantu, ngo niwe mpakunesha nkatabaruka amahoro, ngo nanje ngo umuntu wa mbere azova mu nzu yanje niwe nzogushikanira ndamugutangire kw'ikimazi. Imana ishimwe. Yosuwa aragenda gutera Abamori, arabanesha, arabatsinda. Bivuga ngo mu Bacamanza n'igice cya 11 ngo anesha ibisagara 200, ngo agarutse. Haleluya. Ataragaruka ngo agarutse ageze muhiriwe ngo azabona umukobwa wiwe ngo asohotse afise utugoma ariko aravuza ariko aratamba atarika, hama ngo acayitanamura kwimuza ngo yo ndamenje niwega mwana wanje. Birashoboka ko yarazi ko hasohoka umukozi, birashoboka kuko amaze kubona ari umukobwa wiwe. Birivuga ngo yari amufise ari umwe, ari umwana w'ikinege. Amaze kubona bati niwega mwana wanje, erega nasizeho isezerano kuhoraho ko niyampa kunesha ubu uzosohoka ubwa mbere ko nzomutanga kw'ikimazi. Umukobwa kubera yigishijwe n'Imana, haleluya, acavuga ngo data ko ari wowe byikuriye mu kanwa, bikora uko nyine nta kibazo, kazima uraguhaye kunesha basi bawe. Ati ariko hariho kimwe ndagusabye ume indwi 2 cyangwa amezi 2 ngende sangira n'abandi bigeme ku misozi. Haleluya. Nezererwe ubukumi bwanje. Ngo acaragenda ku musozi amezi 2, baranezerwa n'abagenzi biwe. Ndakubwije ukuri, iyaba jewe nkaca ndamusaba amezi 2 yo kuryoherwa, ayo mezi 2 nayo amara ndiko ndarondera visa yo kuja Dubai. Utigishijwe n'Imana nimutwenge si jeje nyine ndabizi namwe harimo n'abandi. Ngo wa mukobwa ngo arangije amezi 2 acaragaruka. Yefuta acashitsa ico yagize gute, ico yasezeranye. Birivuga ngo ku mwaka utashe ngo abakobwa bo mu Bisirayeli ngo bama baja kwibuka uwo mwigeme. Bibiri kivuga ikintu gikomeye, ikivuga ngo uwo mwigeme ngo ntiyari yarigeze kumenya n'icitwa umugabo. Abantu batigishijwe n'Imana bagenda kubaka baza bazi icitwa umugabo. Abigeme batigishijwe n'Imana baja kubaka baza bafise imana. Ariko abigishijwe n'Imana baravuga ati nubwo bimeze uko, nubwo umubiri ufise intege nke, nubwo umubiri uko urabishaka, sinshobora gukora icyakingana uko, turihangana gushika ku munsi wo gusezerana. Aba n'abantu bigishijwe n'Imana. Aba n'abantu bigishijwe n'Imana. Umukobwa atigishijwe n'Imana arava mu ishengero, yarakiriye Yesu umwami n'umukiza, akagenda kubakana n'umupagani. Mugabo Imana musumwe iraza yigisha Aburahamu, iramubwira ati yewe Aburahamu, mu muryango wawe no mu bwoko bwanyu ntihagira umuntu n'umwe, ntihagira umuhungu canke umukobwa muzoshingirana n'umuntu adakijijwe. Aburahamu aravyakira. Amaze kuvyakira ngo igihe yarageze mu zabukuru, ngo atuma umuntu wiwe umugaragu wiwe kuja kumuronderera umukobwa, umukazana ngo mu muryango w'iwabo mu bakijijwe. Aramurahiza ngo ndahira kutazondondera mu bapagani. Agati nabyo nzokora. Ngo acaragenda. Amaze kugenda ngo ashika hano kwiriba. Amaze gushika kwiriba agira isengesho. Aravuga ngo data, nitanguriro 24 ngo data wahaye umugisha data Aburahamu, ndakwinginze umukobwa aza gusohoka wa mbere aje kuvoma amazi, nkamubwira ati mpase inywa amazi akampa, nkamubwira ati vomera n'ingamiya zanje zinywe zimara inyota, akabikora. Uyo abari kuza utugize gute, utoranyirije data buja. Ngo akirangiza isengesho
haleluya, haleluya. Umukobwa yitwa Rebeka, ngo Rebeka mwene Bituweli, Bituweli wa Miruka uwo yabyaranye nande na Bori na Boti na Nahori mwene Tera, ngo acaraza kuvoma. Amaze kuvoma yikorera mu bindi wiwe, aduze wa mugaragara aramubwira ati mase utwo kunywa, ngo yurutsa n'ingoga nyarutsa, aramubwira ngo mukundwa akira inwa ushira inyota. Ataramubwira irindi jambo, aramubwira ati reka n'ingamiya zawe ndazivomere nazo zinwe zishira inyota. Haleluya. Ngo acaramenya ati data uhaye urugendo rwanje amahoro. Imana ishimwe mwigeme, mbega ntandaro y'ingamiya iri muhiri wanyu? Ati zirahari. Ataramubaza ijambo, mbega uri mwene nde? Muri Isirayeli bashaka kumenya umwana ntibabaza izina ry'umwana, babaza izina rya se. Uyu muntu yarezwe nande? Uri mwene nde? Wigishijwe nande? Uri mwene nde? Mbega uri mwene nde? Bantu b'Imana, uri mwene nde? Bakubaza ngo mbega uri mwene nde? Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu bigishijwe n'Imana ntibarinda kuvuga ubutumwa, ahubwo ababanyi basigara babaza ngo mbega usengerahe? Usengerahe? Niko bakubajije ngo mbega uri mwene nde? Abantu bose bazoba bigishijwe n'Imana. Dawidi agiye kurwanya na Goliyati, umwami Sawuli yabajije umugabisha w'ingabo ati mbega Abuneri, ndagusabye umbwire ujya muhungu ni mwene nde? Abuneri ati nukuri ndakurahiye Imana nkamumenya. Sindamumenya kuko sinigishijwe n'Imana. Azina bigishijwe n'Imana. Haleluya, haleluya. Wigishijwe nande? Wigishijwe nande? Maraki igice ca 2 ariko aravuga kuri Lewi, igice ca 2 umurongo wa 5, avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo namuhaye isezerano, ngo isezerano namuhaye ryari ry'ubugingo n'amahoro, ngo naribimuhaye kugira ngo anyubahe, ngo maze ngo aranyubaha ahindishwa agashitsi n'izina ryanje, ngo ibyagezwe by'ukuri ngo bya mu kanwa kiwe, ngo ibyo namuraze ngo bwari ngo yarangwa n'ubugororotsi. Imana yari yaramwigishije ko mu kanwa kiwe, mu kanwa k'umugororotsi, mu kanwa k'umuherezi havaye amajambo y'ubwenge. Habakuki 3 amaze kwigishwa n'Imana arabwira Abisirayeli ngo mw'Abisirayeli mwe, ibyo muvuze nibyo, muravuze ku bihe bigoye biriko biraza, ariko jewe icyo nababwiye ni kimwe, nubwo ibitungwa byohebenera mu ruhongore ntagire na kimwe, imyerayo ntibicama isukoni namba, jewe icyo nzokora nzohimbaza Uhoraho. Igitoro cyabura, umuceri waduga, isukari yabura, ngo jewe nigishijwe n'Uhoraho ko nzokwama mpimbaza Uhoraho. Twunamika amaso dusenge. Mbega wigishijwe nande? Nawe ho kwiyumvira kano kanya, mbega wigishijwe n'idini? Mbega wigishijwe n'imiryango? Mbega wigishijwe n'iki? Ariko Imana irashaka kuba muri iyo miryango warigishijwe nayo, irashaka kuba muri ayo masosiyete yose wigishijwe nayo. Abantu bose Imana ishaka ko bigishwa nayo. N'akanya kawe keza ko kuvugana n'Umwami. Umbabarire, ungirira imbabazi aho ntigishijwe nawe.